ikindi kandi utibagira yuko ndagukunda. Ndabwire nanje. Ndisi ndagukunda. Ahubwo ndagukunda cyane. Oh my god. Thank you. Nizere ko ndagushikanye. Sinokwereka ndinjira indani. Ndanga yuko yoba asanga indani akirirwa arambunda ruguru gusa. Ibyo sinokwemera ko biba. Gusa baby, reka ndakubwira ati thank you. Wakoze. Nimuze ibisi ifite umushiha nazi yuva umandushe umugongo ariko numva maze fresh numva menga na siporo yikora no kwiruka. Gusa nyene So, Chiri, usanangire kandi ndagushimira. Wakoze kandi mwivuye ku mutima. Urabizi yuko udahari. Nanje ubwanje nacyo mba ndico. Ndagukunda urabizi. Nakora buri kimwe cyose. Ico nshoboye nico nashoboye. Byose nobikora ku bwawe. Niba byurinda biransaba kure mu wundi mubumbe mu kirere. Navyo byose nobikora. Ariko ndi kumwe nawe. Nkumva nyine ko nishimye. So, ivyo nakoze uyu munsi navuga kara kantu gatoya cyane ni nk'igitonyanga mu nyanja. Ahubwo ni wanyemerera kunguma iruhande. Ivyo nzogukorera byo bizuba bingana n'umusenyi wo ku kiyaga ca Tanganyika. Iryo ni sezerano. Thank you. Thank you too. Ikindi kandi utibagira yuko ndagukunda. Ndabwire nanje. Ndisi ndagukunda. Ahubwo ndagukunda cyane. Oh my god. Thank you. Fuye haranyica ubu wanyifatiye Mana ndagoya Shiritekana ntugire ubwoba na butoyi. Wowe reka twinjirane. Ndazi neza ko adashobora kugukubita turi kumwe. Niya tusha ntaka gukora ko ngo ariko aragukubita. Ucura bukona isura yo ndayihindura icapati. Baby ukwigira birebire ahubwo ishino gusaba wowe genda hama nanje ngende twivuganira. Wenda za kumenyesha ukuntu byagenze. No, be. Apana. Ninagenda aca yibaza yuko noba ndamuhunze. Kandi
nibaza ko atakosa nakoze nta tonga afatanye akunsanzeko nasanze duhagaze ngaha bibi we nukuri bitahura erega ikibazo ansanze imbere y'urupangu sinari bwinjire mu nzu basinze kuba ninjiye nari kuronka ibyo sigura n'ubundi aza gusigura iki uzi ikintu no gusaba ugende sivyo ibindi ndaza kubikubwira hama nanje ngende ndarusambe ko je ndabimenyereye Shiri uko bigenda kose nguma ngaha mpaka bonye biherera bibi ndakwinginze ugende ugiye kuronka amahoro sinkeneye kuba birebire biraho mu kibano ikibibaye birebire ngende wakoze kandi kuri byose kandi witeho okay nta kibazo umviriza gusa wewe ikintu cyose kiza kuba uze kumenyesha kuri telefone sibyo ndakumenyesha ubu rero wabonye gusambanira mu gahinga bidakwiriye wahise mu kubazana ngaha mu rugo kugira unyemeze siko beshe ukuntu wavyakiriye siko bimeze je nari mvuye gutembera ca turahura uryo n'umugenzi wanje wa kera arampamagara nari ndaraba kumikawusha mbona vyaboneka nabi ca nja kumuramutsa harya wowe wasanze ndiko ndanamwikura ubu rero ufata nk'ikigugu ntashoboye gutandukanya umugenzi wawe hamwe n'ihabarajyaho nukuri kwimana kintu kimwe dupanga je n'urya muhungu ukuri kuravyibaza siko bimeze harya n'umbwe ngo uvuye mvuye kuraba umugenzi wanje ngaho inyuma kuva ryari uva mu rugo utigeze usaba uruhusha umviriza ndakubwire si wo mbyuriye ubusazi igikomere nzogutera kizoba kiruta ivyo kurakora kuko ubugome bwanje je urabuzi ubu kuva mitigirize no kubona kimwe mu bibiri none nakubwiye ko naje kuri abandi ntumbwire ko uvuye kurana mu rugo rw'abandi ngo have urusambura ari mbere bitarahera none usambuka ngo nuko gwari kubatswe it seems like kubatswe gusa kumba ari fentage gusa ikintu kimwe namenye uyu munsi nuko ibintu byacu wowe ari we wabigumishije naho ubundi tuba twaribaniye kuva kera ataraja ku rujya mugabo w'umushenzi akirwa aramutobanga ivyo navyo bikwiye hewe ariko ndakubaza aho urabona neza ko umuntu twirikanye umunsi wose ntushobora kugenda ukonyera ata kintu na kimwe nigeze namukuraho ahubwo gusa ni akana keza ariko kirya kigabo ni gishenzi mama yangu wa muhungu wibuke ko umugore w'umuntu ari isumo mpamvu ushaka kuvogera inzego z'igihugu kitari icawe wava umufata nkaho umengo yarakiri inkumi uzi ubwo n'ubunyagihugu bukiri muri wewe ubu ni divorce niki
Canke wibaza yuko basinye icete kidahinduka nk'ic'abamedi n'abaperesi? Ahubwo reka nigire kuruhuka kuko ibiye ndabona nitwo bivamo. basi ntibamumeneshije ibanga. Good night. Mbarera ishati ntumpamagara muri kino gicugu. Kumbe rigatera bwo ngira ko bijya n'ivyo kurapanga n'umugore waje. Hama mugaca mushaka ndamufate neza. Ntuma abantu bamwubaha. Muri kumurasambura urugo rwanje. Ariko uravugira kubera ko nagusanze ku kazi. Canke hari ikindi kintu kyo kuvugisha. Nigiki? Umugore wanje namusanganye undi mugabo. Ibaze neza na neza gusanga umugore wawe ari kumwe n'undi mugabo kuri portail bahagararanye. Arakora iki? Bari bahagararanye kuri portail ariko bariko baraganira biboneka neza ko bari bishimye. Igitangaje namubajije umugore wanje hambwe ngara umuntu yakararengana amacho aramukanya. Ariko nabibonye ko ari karambesha. Urabona impamvu namanda kugira ko atabwe ngugira ugacuvuga ngo ndagututse. Wenyine uribagiye neza ko twagusanze muri hoteli muri amaguru ane. Ubu tangwe kuvugira umugore gusa basanze hagararanye n'undi mugabo kuri portail. Ibintu simple. Cyangwa urushaka usange bajyana. Okay. Urumva mu majambo make urashigikiye ko umugore wanje agendana n'abandi bagabo, Nini uko vyanse kushobora kumufata neza. Ugahitamo kumufata nk'umwavu ushaka nkora iki? Habwo urazi yabiri ibintu byashoboka. Nagena nkarondera uwo muntu hama nkamubwira kamureje hama kamukora ivyo utamukoreye. Hama ngaca ndabikuntu bigenda. Uzi ko usara. Uko ni kumbwiye. Uzi ko abagabo bamfise irari muca mwimvira ko ibintu byose muri ko murakora ivyo n'abandi bakora. Habwo je sinanzi kumpamagaye kino kintu aricuje kumbarira. Nashikira kubwira ngo n'ubundi umunsi uzompamagara atabintu bishaka kumbwira ari ibintu vy'uburofa nk'ibyo. Sinjo kwitaba. Oya, sinje kwicara ahubwo ndakubaza ari hehe ko sinkeneye kuhatagura ivyo natagura ngo have mva bitamwerekeye. Humura nawe uhari. Sa yaraye Nabimenya gute ko namubaje akambwira mwe kumufata nk'umuyaga nkuba ngo aje nkome induru ngo agiye mvuye ngo yo aho bona ndubatse niho abandi baribesha. ivyo nibisanzwe kuko niza abandi ntuzi ingene zubatswe. Kugihema haracariho ivyizigiro ahubwo ndakubaze ubona kane mufitana imigenderanire y'abaki ko mpera kumbwira ko umwanka nkaba numva amazi nisambwira ko muvugana bimeze gute. Yo ahabwa imana imumezagirira namye ndiyumvira yataza kundaba uburyo bamezemo. Ugenda mufata nka ventilateur mu gihe c'ubushuhe nkamufata nk'ubushuhe mu gihe c'imbeho. Ivyo nibikuri kurambwira nta n'isoni uzi neza ko je ndi marene wiwawe aho ushaka kumbwira ko mbutibanga ry'ubugore. Nta kintu na kimwe gishoboka nakoze kugura urugo ariko aho bigeze mbona byananiye. Wanashima umugabo n'ujya mu busugi naho yatazi no kumbikira ibanga ndamufata nk'umuhabara.
umva nkubwire ushaka ko jewe nawe twumvikana ribi rya mbere n'irya nyuma usubira kumbwira amajambo uri kurambara atari uko naho ngiye kuzana nyoko niwe muzivuganira. Reka ndakubwire wacerewe pe. Nkubwiye n'ikindi atari Mr. Kane wenyine nyihebeye naco nkura ko ngingo nafashe atevye no kunyandikira banamushikiri. Ngenda kubaza ubwo ntiyakuroze Nasho ndabizi ko gusa nimba yarandoze iyo baragize neza pe kuko yaranduhimira yo muri nurugo. Ugikora umugabo muraranye kandi abo hanze bamurongo ko bashaka hama nirongeye unkunda gushinda mwitesha. Ahubwo rero aho niho nubona narozwe neza pe ahubwo rabuganira ibindi. ubu rero ugira ugwisambure n'amaboko yiwawe abiri. Nkana nivyo karibu winjire indani. Ujyayo waranjaniranije wa munsi mbere ko ivyo wari waranyemereye ko utabinzaniye. Burya narinzi yuko kuba warakuze basi woba hari n'akenge na gatoya woba waragize. Kumbura ifuti cyangwa ushaka ariko ndakubaze wibaza yuko amadora amajana 5 nayaguhereye iki? Ubwo buso twabuhagariye iki? None amafaranga afitanye isano nyabaki n'ivyo wari wansezeraniye. Nivyo oye ni ngombwa nagira uca wibwiriza. Bo ivyo ariko tubireke. Hama ibegi yari rimwe ibintu nari nakuzaniye yabaye lost ku kigo c'indege ca Ethiopia. Candereka kuvyirukamo kubera ko nari nihuta. Ivyo mwamba mutubesha. Mwaba mutubesha kubera twebwe indege tutazijamo. Ninge nanje nzovyibonera umunsi ni nayijamo. So uzominyuza hama ndakubaza ikibazo kimwe. Wa mutipe mwahora mukundana bigeze? Prosper twarahebanye yaguma mbesha ngo numukizwa canda musanga ni demo mwigeto. Urumva ivyo bintu nateye ndamubwira ko naramuhevye. Ndakubwira ikintu ivy'inkundo n'ingo z'ubu nabonye ari ibintu bikomeye cyane. Nyene igikuru umuntu yovyihorera akarindira uw'Imana yamutegekanije gutyo niho numva ko yoba afite amahoro. Hama nashaka gushimira ko warashoboye kunyereka hajya ahantu vraiment wangiriye akamaro kanini cyane. Mbe vyagenze gute? Ivyo bireke nzoba ndabikubwira igihe kizogera. Okay. Mahoro cyane. Amahoro cyane. Yego ndashimye. Aho ni byiza. Karibu cyane. Yo. Burya musanze ngira ngende. Ubwo rero ubonye yashitse ucuvuga ati ugomba ugende. Biza gusa nkuko nje ndakwirukanye. Oya, uratse umwanya amaze ngaha.
amasaha aragiye reka nje gutunganya ivyo mu rugo n'imiburiburi tuzosubira undi munsi. Oh, okay. Dindira basi mbintu uri muzu hamikira guherekeza. Sivyo? Ntuvuga ati nakwirukanye. Sawa. ariko nari nibagiwe. Mbe wa mukobwa wahora uririra ngo agukunde kandi utari level yiwe. Wait, uvuga nere?